bakunzi muzira nkunzi mwebwe mukunda kandi mugakundisha Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Ngaka kakanya kiravye ingondo ko gutega yombi Imana ikatuyagira. None ntayindi ndamutso nobaha atari ya databuja nyene, ntimuragahorane inema y'umukama wacu Yezu Kristo, urukundo rw'Imana Data n'ingabirano za mutima mweranda. Basokuru barayamaze batiha kwicara ku muhindigito w'inkono, wo kwicara kw'ijambo rya nyeneyo, kandi barongera batuwuguruye iwe ubabukeye. Nawe rero ugurura umutima n'amatwi, iri jambo ndirigucike. Naryo nta rindi ni iri jambo tugemanirizwa kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ya 34 yo mu mwaka C, ikaba ari nayo ya nyuma isozera uyu mwaka w'amasabamana. Naryo turisanga hano hakurikira. Igisoma ca mbere nico mu gitabo c'umuhanuzi Daniyeli, kigabane ca mbere kuva karongo ka mbere gushika ku karongo ka gatandatu, ugaca usimbiza karongo k'umunani gushika ku karongo ka 20. Dusamiriza ururirimbo rwo kwitsa ico gisoma ca mbere urimo rwa Daniyeli, kigabane ca gatatu mu gitabo ciwe. Inkuru nziza nayo niyanditswe na Luka, kigabane ca 21 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka 4. Yaga Mukama, twebwe abasavyi bawe tuguteze yombi. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Daniyeli. Mu mwaka wa gatatu, aho Yoakimu yimikiwe nk'umwami wa Yuda, Nabukodonozori umwami w'i Babiloni araza gutera igisagara ca Yerusalemu, aragikikiza. Umukama ata Yoakimu umwami wa Yuda mu minwe ya Nabukodonozori, be n'ibikoresho bimwe vyo mu ngoro y'Imana, arabitwara mu gihugu c'Isinari mu nzu y'Imana ziwe. Umwami abwira Ashpenazi, umusuku w'abasuku b'ibwami, kuzana abasore bamwe bamwe bamuka mu muryango w'umwami no mu bafasoni, ngo atore abatagira gahonzi, indanga, inkerebutsi, incabwenge n'abize babereye gukorera ibwami, kugira ngo abigishe inyandiko n'ururimi rw'abakaridenayi. Umwami ashinga kubaha iminsi yose kuvya afungura no ku nturire yiwe. Bibabere bityo imyaka 3, kandi iyo minsi iheze barenguka imbere y'umwami. Nuko rero muri bo harimwo abayahudi bamwe bamwe, aribo Daniyeli, Ananiya, Misayeli na Azariya. Daniyeli yarafise mu mutima wiwe imigabo y'ukutihumanisha ivyo kurya canke ibiturire vy'umwami. Niko gusaba umukuru w'abasuku b'ibwami ngo amukingire ubwo buhumane. Imana nayo irahagarikira Daniyeli, imuha kugirirwa ikigongwe n'imbabazi n'uwo mukuru w'abasuku. Ariko rero uno mukuru w'abasuku b'ibwami abwira Daniyeli ati: ndatinya umwami, niwe yanshinze ivyo mworya n'ivyo mwonywa. Abonye mwonze mutameze nk'abandi basore burunganwe rwanyu, nije nzobibazwa. Daniyeli araheza abwira uwashinzwe n'uwo mukuru kuraba ivya Daniyeli, Ananiya, Azariya na Misayeli ati: ndagusavye utugerageze iminsi 10, twebwe abasavyi bawe, baduha ivyo kurya vy'imboga n'amazi yo kunywa. Uzoraba yuko tutazosa na babandi bagaburirwa ivy'ibwami. Niho rero uzoheza ukatugenza ukushaka. Uno arabemerera iryo jambo, arabagerageza iminsi 10. Iyo minsi 10 iheze, asanga barusha kuyagayaga ku mubiri, abandi bagaburirwa ivy'ibwami. Kuva ubwo uwashinzwe kubagaburira abakura ku vyo kurya vy'ibwami, abagaburira imboga. Abo basore uko bari 4, Imana ibaha gukerebuka no guca ubwenge mu vyo bigishwa vyose. Daniyeli nawe yari afise ubwenge bwo gusobanura ivyo barota n'ibibabonekera.
Iyo misi umwami yari yashinze ko babamuzanira iheze, umukuru w'abasuku b'ibwami arabashikana imbere ya Nabukodonozori. Umwami araganira nabo, ariko muri bo ntihaboneka abangana na Daniyeli, Ananiya, Misayeli na Azariya. Nico gituma baciye binjira mu bakevyi bakorera umwami. Igihe cose umwami yababaza ijambo ry'ubwenge n'ubukerebutsi, yasanga barusha 10 abahinga n'abapfumu bo mu gihugu ciwe cose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa Mukama, Mana y'abasokuru. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Izina ryawe ririnahaye kandi ritagatifu nirihezagirwe. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa mu ngoro nyeranda y'ubuninahazwa bwawe. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa ku ntebe y'ubwami bwawe. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa we uzimanga. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. We uhangamye hejuru y'abamarayika. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa mu kirere co mwijuru. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Ibyo dusoma mu nkuru za Yezu Kristo kuko twayishikirijwe na Luka. Yezu yunamuye amaso abona bashira amaturo yabo mu bubiko bwayo, nabo bakaba barabatunzi. Abona kandi umupfakazi umwe w'umworo atereyemwo udusenge 2. Araheza avuga ati, n'ivy'ukuri ndababwiye ko uwo mupfakazi w'umworo yarushije bose gushikana, ko abo bandi bose batereye mu maturo ivyo bakuye mu musesekara wabo, ariko we yakoze mu bworo bwiwe, atanga ibyo yari afise byose, atanga ubuzima. Twakirana urweze, dutere impundu kandi dushimagize inkuru nziza dushikirijwe. Yezu ati, n'ivy'ukuri ndababwiye ko uwo mupfakazi w'umworo yarushije bose gushikana. Bakunzi mwakunzwe niyankunze, maze kadukundira kuyikundisha abatayikunda. Iyo twahimbaje umunsi mukuru wa Kristo Mwami, uwo kumva iyi nkuru nziza dushikirijwe adategereye neza, bibagira ati bwa bundi Umwami wacu nta biharuro yize, eka na kontabilite ntayazi, ugasanga abonye ko uwo mutamakazi atereyemwo udusenge 2 yarushije abashizemo menshi. Yemwe umukuru w'igihugu niho mwizigira ngo amugire umushikiranganji ikigega ca leta canke w'ubutunzi, eka ntiyonamugira umukuru w'ibanki ya Repubulika y'u Burundi, eka mbere nta n'uwa Copec. Muti none twebwe twamuninahaje tukamwimika nk'umwami wacu, umwami w'imishaha yacu, twebwe tumusaba ijoro n'umutaga mu masabamana, canke twebwe twamwihebeye twakurikiye nyaringa, burya kumuririmbira ko bari uguta ururimi, kumukoreraho ko bari ukuvuna amaboko haba namba. Niho rero hafatiye ijambo rikuru twogumya kumuzirikanye uyu munsi, yerekeye kwinjira mu nzira y'Imana, kubona nkayo, kwiyumvira nkayo, guharura nkayo. Mu Gifaransa twovyita entrer dans la logique de Dieu. Biradutangaza, ariko uko niko kuri kw'Imana. Navyo umuhanuzi Izaya yatomoye neza, aho Imana yivugira iti, ivyiyumviro vyanje si ivyiyumviro vyanyu,
kandi inzira zanyu sizo nzira zanje. Ko umugabo ahemba amazi ayivomeye, muravyisomera mu gitabo c'umuhanuzi Izaya kigabane ca 55 karongo k'8. Eka niyo ntumbero nyene Yezu yatomoye kenshi, nawe ukabahera ushaka kuba uwiwe, no kwinjira muri iyo mforo nyene, iyo mero abwavuge nk'abobo nti winjira muri iyo mbono ya Yezu, muri uwo muderi wiwe. Burya adutangaje akiriko kuyivugiye atushaka kuba mukuru nawe umusuku w'abandi, nawe ushaka kuba uwa mbere nawe umushumba wa bose. Abantu soko tuvyumva, ntiyagejeje kandi aho gusa, aho wogira uti kari kabuciyemwo. Reka abanamba yarabandanije ati abambere bazoba abanyuma, n'abanyuma babe abambere. Kandi yarongeye atuwishira hejuru bazomucinyiza, nawicisha bugufi bamuninahaze. Ahubwo ntiyayivugije, yayiciye umurya. Atushaka kurokora ubuzima bwiwe azobubura, nayo uzobuheba ku bwanje no kubw'injiri azoburokora. Wobeshera wa mukino bita kiperganye, bagenzi tugendana tutagenzanya tugana ubugeni bw'umwagazi. None iyo ntumbero ya Yezu ko ihushanye n'ivyo abantu tumenyereye, twofata iki kidukiriza umutima? Nivyo hano kw'isi twigishwa ko ari uguhiganwa, kuba abambere, guharanira ubukuru, gutunga vyinshi, kuga diplome iri hejuru y'izindi canke ipeta ihanitse n'ibindi. Eka n'igihe abatumwa babazanya umukuru muri bo, yaciye yakura akana gatoyi agahita hagati yabo, kaba ariko abahako ingereranyo. Natwe rero no musi dutegere ko Imana yacu idaharura nkatwe. Abantu baraba igihagararo canke ibintu, Imana yo iraba umutima. Igikuru si ivyo ufise, igikuru nico uri. Nta biharuro birebire umukama ashiramwo, mbere ntarakoresha ivyo bita equation zihanitse bita integrale canke logarithme. Reka ntarura, ahubwo arapima ku munzane. Harura ibisabisho tuvuga canke ibikorwa dukora, niyo vyoba ari vyiza, ariko ipima umutima w'urukundo twabikoranye. Nico gituma avuze ko uwo mutamakazi barushije bose yatatanze ubuzima, kuko yatanze ivyo mutunze vyose. None umuntu aryoshibaza ati none azotungwa n'iki? Itunga ryiwe risigara ari Imana. Kwitwa ntunzwe n'Imana, n'intunze nzohabonayo, niryo tsitso ry'iyi nkuru nziza. Rijanye n'abarya basore twumvise mu gisomwa ca mbere, Daniyeli, Hananiya, Mishayeli na Hazariya, batunzwe n'imboga n'amazi, bagasumvya gutamura abirenze inyama n'imivinyu vy'umwami. Nibwo abatazire bahatamura Imana. Niyo mbere ituma n'inyongori isayangana kandi tisiga. Bakunzi mucuza ibicuro bizira ibicumuro, dusozere tudoma urutoke aho nyene benshi bakora bagasha. Tereza w'umwana Yezu niwe yavuze ati gukunda no gutanga vyose no kwitanga wewe nyene. Agostino Mweranda nawe ati ni kuki urondera icuha Imana, itange wewe nyene. Mbega ni giki Imana yoshima kivuye iwawe gisumba wewe nyene? Hari n'ubuhinga mu vy'Imana yavuze ati Imana ntiraba ivyo utanze, iraba ivyo usigaranye. Ubundi ati iyo upfuye nta na kimwe utwara mu vyo utunze. Ati mugabo ivyo utunze, ivyo watanze nivyo ugenda utwaye, kuko ubisanga imbere. Rero umugani wa Samandari uraba wumva birenge niwe ubarirwa. Basokuru nabo bati ukora hasi ukibutsa ibiseha kuguruka. Nawe ntubure gutanga ngo ntaco ufise. Nutaba ufise amahera ubona ko atawigera yemera, tanga umwanya uraba uwo wogirira neza. Tanga impanuro ukomeye, naho tanga amaboko ugira uwo wofasha. Tanga umutima w'urukundo, vyabuze tanga basi bwakeye
utange n'agasurire. Ni gutanga umuntu atitangiriye itama, igikuru ukabigirana urukundo rwinshi. Wahaye Imana gutyo nayo ntizobura kugabira ibitari bike, kandi igaheza ikagusubiza ibisumbirije, mbega kukuhirira ubuhirwe bw'ijuru umunsi yakwakuye. Nico riri biraguhezagira, kandi umuhezagiro utsindagiye ubogaboga ibyiza vyo kw'isi n'ivyo mw'ijuru. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Imana